Ndasubiriye kubaha yambo mwe barundi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku murisho ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku murisho ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Namakuru rero tubashikiriza mwinshi gitondo namakuru araza gushimikira ku ngigo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira ngaha mu Burundi. Inama rukokoma iratangujwe muri Ntare House. Inama ifashe ingingo zitandukanye, hanzwe ko abasoda b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bagomba gutahukanwa mu gihugu cabo c'u Burundi nyuma yuko ingwano zitari nkeya zihitanye abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane cane mu ngwano Republika y'u Burundi igisoda c'u Burundi FDNB cari gihanganyemo n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Kuri ubu rero ingingo zirafashwe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasohoye itangazo rigabisha ko ingabo z'u Burundi zigomba kuvanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muyandi makuru kandi turaza kuyabandaniriza Ingozi, aho rero umwana w'imyaka 16 aba muri commune Marangara yishwe n'imvubu. Bosco Nshimirimana yariko arakaraba ivyondo mu Kanyaru ahereje guteragira umuceri umwonga wegereye uruzi rwa Kanyaru ku mutumba wa Nyunzwe muri commune Marangara. Muyandi makuru kandi turaza kuyabandaniriza Ibujumbura. Icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza yahaye umubonano Gislain Lonchi yari arongoye umugwi w'intumwa waserukiye ubumwe bwa Afrika ujejwe kuraba ingene abana bubahirizwa mu burenganzira bwabo. Turaza kunyarukira kandi mu yandi makuru atandukanye, aho umuyobozi mukuru mushasha w'ishirahamwe rijejwe urudandazwa rw'igitoro Sopebu yemeza ko agiye gukora ibishoboka vyose kugira igitoro came gikwiye kandi ngo bakironse abagikeneye mu mutekano. Aya makuru rero nandi yose ni mukanya ku buryo bw'idonido. Tunyarukire rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tuyahere ku ngingo zimaze gufatirwa mu nama ibereye muri Ntare Rushatsi. Ingingo zirafashwe. Igisoda c'u Burundi kigira kivanwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuye mu gacerere asohoye itangazo rigabisha ko igisoda c'u Burundi ikugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma yuko abasoda batari bakeya b'u Burundi bari bamaze kugwa mu ngwano ziriko zirahuza igisoda ca leta ya Kongo FARDC nabo bafatikanyije guhangana n'umugwi witwaje intwaro wa M23. Muyandi makuru rero tuyabananirije Ingozi. Umwana w'imyaka 16 aba muri commune Marangara niwe bivuga ko yoba yishwe n'imvubu. Bosco Nshimirimana yariko arakaraba ivyondo mu Kanyaru ahereje guteragira umuceri mu mwonga wegereye urwo ruzi ku mutumba wa Nyunzwe muri commune Marangara. Niho rero imvubu yava muri urwo ruzi imukwegera indani imucagaguramwo ibice aca anyikira mu mazi nk'uko vyemezwa n'abari hafi y'ico kibondo. Abajejwe intwaro ku nzego zo ku mutumba bagasaba abantu bose kutaguma begera cane Akanyaru kuko ngo ibiseta ari vyinshi. Gushika kuri uyu wa 25 Ruhuma 2025 nyene ico kiziga c'uwo mwana nticari bwaboneke. Tubandanirize amakuru kuriko biravugwa Ibujumbura. Icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza biravuga ko yoba yahaye umubonano Gislain Lonchi yari arongoye umugwi w'intumwa waserukiye ubumwe bwa Afrika ujejwe kuraba ingene abana bubahirizwa mu burenganzira bwabo. Mw'ijambo ryiwe icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza yamenyesheje ko ngaha mu Burundi agateka k'abana kubahirijwe bishimishije. Asigura kandi ko leta y'u Burundi yitaho umwana kuva akiri mu nda gushika avutse. Kubwiwe ngo abavyeyi bibaruka ku buntu, aho ngo n'abana bige mw'ishure shingiro biga ku buntu.
nayo ku kibazo kijanye n'abana bo mwibarabara, Prosper Bazombanza avuga ko leta atako idakora kugira nabo bibafashwe. Atanga akarorero aho abenshi begeranywa bakajanwa mu bigo bitandukanye aho baca bigishwa imyuga. Aha rero akaba yatanze akarorero ku kigo kiri mu ntara ya Cankuzo. Dusoreje amakuru ku biriko biravugwa ngaha mu Burundi. Umuyobozi mushasha w'ishirahamwe rijejwe urudandazwa rw'igitoro Sopebu yemeza ko agiye kugerageza uko ashoboye kose kugira igitoro came gikwiye mu gihugu cacu c'u Burundi, kandi ngo bakironse abagikeneye mu mutekano. Samuel Ndayisenga yabivuze kuri uyu wa kabiri ariko arabisikana na Innocent Girukwishaka yahora arongoye iri shirahamwe. Mu gihe kandi hari abidoga ko igitoro gishobora kuboneka ariko bakakibura kandi ngo bari batonze. Batangazwa no kubona ngo hari abisubiriza abandi batarakironka. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko igitoro kinyegezwa. Ibi rero akaba yabivugiye mu mwiherero wari watunganyijwe n'ubugenduzi bukuru bwa leta ku magenekerezo ya 21 ndetse na 22 Ruhuma 2025. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi afatiye kucinjiye ngo kuva muri Munyonyo yasiguye ko ngo haba hakiri mu bubiko igitoro cokoreshwa mu mezi 4 atakindi kiguzwe. Kubwiye kandi ngo hari abaciye bakinyegeza babifashijwemo n'inzego za leta. Aha rero abaza ico igipolisi icoba agikora, yibaza niba ngo kiba kibifisemwo uruhara. Umuyobozi mushasha w'ishirahamwe Sopebu yagenwe kuwa 19 Ruhuma 2025. Ukiye rero yaciye agenwa mu bagize inama nshingwantwaro y'ishirahamwe Sotrevo Mining Company Limited. Iri rero rikaba ari ishirahamwe ryimba ubutare. Umushikiranganji w'ubutare n'agataka asigura ko itegeko rigenga Sopebu rimwemerera gukora uko ashoboye kose kugira agwize amafaranga. Aha rero yemeza ko hisunzwe intumbero y'uko amafaranga y'amarundi bo yavyazamwo umusaruro bakarondera amafaranga mvamakungu. Aha Ibrahim Uwizeye atomora ko amafaranga bafise atariko arakoreshwa bayashira mu kwimba ubutare bushowe ngo hakaboneka amafaranga mvamakungu yo kugura igitoro. Kubwiwe ari muri Isotrevo kugira abone uko amafaranga yatanze ariko arakoreshwa. Yasiguye agira ati niyo mpamvu turiko turakorana nawe ari muri iryo shirahamwe Sotrevo. Reka rero shimire mwese mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro twashikirizaga kuri nomonesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Kari akajyo keza rero ko kubashikiriza amakuru yariko aravugwa ngaha mu Burundi muri iki gitondo ndetse no mu makungu. Reka rero dusozerere ngaha amakuru yacu, gusa twotera yambu abadukurikiraga bari mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi. Tuvuga abari nko mu ducimbiri, amazone atandukanye, ibisagara bitandukanye, intara zitandukanye, amakomine atandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi. Turateye yambu kandi abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye tutabashije kudondora bigize umugabane wacu wa Afrique. Tutibage kandi n'abadukurikira bari ngaho mu bihugu byo hakurya y'amazi manini, twavuga abari muri Amerika, Australia ndetse naho Iburaya. Mwese turabateye iyambu. Nobibutsa rero gufyonda asabone ndetse n'abataje maze mukaza muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku murisho kwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ryari iteka rero n'umunezero ntangere kuba twari kumwe namwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri no murisho yanyu imwe rudende ya Isange TV, imurisha kure ibashikiriza amakuru abatomoye kandi yezewe, aho rero
amasoko yanyu ariyo yacu abashikirayo akabatorokaniriza amakuru yose ku buryo bw'idonido abariko baravugwa mu mihingo itandukanye. Reka rero tube dusozereye amakuru yo muri ico gitondo ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezweho mu gihe imbonesha kure zacu ari nazo zanyu ndetse n'amasoko yanyu ari nayo yacu aza kuba yadushikiye ijya nino agadorokaniriza amakuru y'ivyiriwe biravugwa. Reka rero amakuru yo muri ico gitondo tube tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru yo ku murango.